bita imvoni vano y'ivano n'imvura kwa mufana bigitera njyane hino bakatika ibindi bazije ku kirimba cy'abakunda tamikini binzi ntibaviri ngibi hano wewe ntijugujugu mu bitisha kugukunda dukinanye urubugu tugasangira ugutsinda bamwitwa Domi J ama rero Domisie What's up people, what's up guys, bakunzi ba Menya N'ibi Média. Nkuko mubibona today twabazaniye umwe mu artiste bakomeye cyane bamwitwa Domi J. Nimbali Domi JBM ni amazina menshi cyane. Uno musi rero nkuko mubibona tugiye kuruha kanye yisigure Domi J. Tubamuha ikaze mu bwa Menya N'ibi Média wongera widondora n'abadukunda kirana kamwe. Sawa. Cyo mazina y'abanye kwa Domi J PM. Abamanje gushimira abo bari muri dukurikirana hirya no hino ku mbuga zitandukanye ati imani baheza aho nyene rero Domi JBM usanzwe uri mu artiste wo mu Burundi uno musi rewe industry ya plus 257 wayibona none ko ibintu byose kuko bisha n'imbaraga Domi JBM muramaze kwinjira muri studio sindinjira yo gusa ndimo ndagerageza ndebe ko none hojayo kurebwa nk'iby'abakuru bamaze gukora nk'iby'aba Dr. Gava bamaze gukora kamene aho nyene tukiri ngaho rero hari indirimbo ufise umaze kwandika sindayihera heza gusa ndafise ibice byayo gusa muri iyi minsi ndimo ndabyata kugira ngo ndebe ko imboga n'ibigaragara muga basi urafise umutwe mind mu mutwe urazifise zo zimazi none wodo nka kapera n'igito aho nyene twagiye NK Domi J and Ijewa mwana yakuriye mwibarabara shakisha gukora ndebe ko nova mwibarabara umurongo ijoro nkomeza gupambana bro ubunebwe n'umwasi witerambere pambana tuve muri ibi biheregejo kazoza nitwebwe PN none kubera kurapa uririmbo mu gihe warapa so jewe mu gihe warapa ndawukunda kandi getse na rap gusa je ni mu gihe ndashaka kuyikunda aho rero nyine twizere ko ni indirimbo ya mbere uzoshira hanze zo bari rap zo biri mu rap ndetse n'undi mu gihe twizera yuko indirimbo ya mbere izoja hanze byari ati bari nyuma y'ibizibiri wowe umuproducer ubona ukeneye ko azo gukorera indirimbo yawe hamwe no kuja Forever cyangwa mu gice kiza cy'ubundi kandi kuko hasi wenyine kugira ndebe ko ibintu byose kimbere kubona cyo niko kazi tugejwe se kurusera kurera nasyo ivyo dutegerezwa hama rero ugerageje kuraba kuri wewe turashaka utubwire mu byerekeye umuziki wo ngaha mu Burundi muri mutwe wa mbere ufatira ko inspiration nk'ikitegererezo cy'iwawe vraiment muri nzi wa mbere ngiye kurana mu Burundi niba ina rap zobera kwa Afrika n'indirimbo ya Fizo ukunda ari indirimbo yatanga kuririmba bita imvoni vano y'ivano n'imvura kwa mufana bigitera njyane hino bakatika ibindi bazije ku kirimba cy'abakunda tamikini binzi ntibaviri ngibi hano wewe ntijugujugu mu bitisha kugukunda dukinanye urubugu tugasangira ugutsinda bamwitwa Domi J ama rero Domisie aho nyene tukiri ngaho ugerageje kuraba wowe mu muziki wawe uza gushikana jene ora ni kure gose hama abantu benshi baza mu muziki kumva zitandukanye wowe waje mu muziki kumva nyabaki ufise objectif yihe yo kushika mu yo yatumye bimisa je nyimbo yatunza mu muziki siko nawe je mu bonda ukunda aho je muziki nawe uje kubera iyo mpano yiwanje ndabakora byose mu maraso siko ngo nagahararo wawe aho nyene tukibandanya rero nyine nkuze yacu urakunda gukurikirana amakuru ya entertainment bivanye no gukene usanga agafone ke usanga biducangira kwema rero ndoje muzinda gukunda cyane gusa ndakunda kwitana cyane ariko tubazo dushaka kukubaza ndakunda kutumisha tubazo dushoboka ndashikishana none tudashoboka ndakwereka ifoto y'umuntu amukambira icyo kambira ibintu bitatu mu buzima wagiye tayari fresh bamwitwa Domi J uyu ni bamwitwa Ismail Gasore no comedy so gusa nagukiriye ubwo nawe ni jazz
Numu Barcelone akomeye cyane niyo yambaye Barca. Ubwije nabonye kumenga ariho nuwundi muntu w'umukinyi. Niyo mabaga senda mu. Ibintu bitatu muzi. N'umukomedi. Kandi n'umuntu keshi na keshi hari. Ewa. Ntuvuga ko kwitwa n'intuzenya nirubira. Kukibahiwiwe. N'umunezero keshi na keshi. Sinzi ko ari impano cyangwa ari byo yize vraiment. Samia ni Maria Samia Tanzania, President of Tanzania. Ibintu bitatu muzi. Ucondi coco nuko nzi ko ari president wa Tanzania. Ari nkabanzi yuko atwaye Tanzania neza. Ese n'ibindi byinshi ashobora kubafasha. Cyo kutazi kibazo ko ari neza. Yeah. Iyo twasizi wasema. Banda Yitwa Teti atwara umugambi wa leta witwa Kayigi. Uyu ni minisitiri w'ubutare n'agataka bamwitwa Dr. Hassan Kibere. Uyu first round program akawa. Bitatu muzi. Bifese nzeka n'umuntu wa mbere nuvuga yuko basi muziki arawuzi kuma na hapa arayikubita akarezereza n'abantu hirya no hino ni umuntu utora mwiza rema hari hose respect bifese nyine tukibandanya yakoba Evariste ndayishimye Mr. President ibintu bitatu icyo nzi cyo ko nzi ko ari perezida w'igihugu abarundi aho bari umutekano nta kajagari nta biti nimba ari kibaye bashaka umwumvikano hama akadutunganiza twese bakabiri nyene yaboje ndamuzi kumuzika ashaka ko afise n'ibongo nzika ni umuntu anakunda umuzika kandi afise umutima mwiza vraiment yagize n'ibiteramo rimwe na rimwe ntazigabona yashabu cyane ngize ishabu n'abantu kandi nduriwe nigara nkunda kumva cyane cyane tuza muri leta muhimba harubura muhimba yuko amiririmvyi n'umusenzi aryosha n'ibiyakona cyane cyane ko ari inkuru wamwitwa Lolilo cya cyamamare cya zamani ibintu bitatu muzi ko Lolilo nzi ko ari wo muntu wa mbere mu gihugu cy'u Burundi nuvuga ko yabaye umusitari mu basitari ba mbere ba zamani hageze n'igihe aboneka hirya no hino ku mateleviziyo atandukanye biravuga yuko nyene Lolilo ari umuntu ashoboye mu gihugu cy'u Burundi ari we ashoboye kuba yarazamuye n'abandi yani ibifizo icyo ndamuzi ko nuko nzi ko nawe nyene rape yiwe nkuko nakubwiye vraiment rape yiwe iyo yimva nimva ya zamani kandi aje nayibise kuva zamani ndayikumbuka nyene yaranezereye uva ko ashoboye ibikorwa byiza yagarashoboye vraiment wamwitwa Auguste Burundi ni bosi wa radio y'Irobo akaba ari muri ibyo y'indirimbo Nakoranye yasanzwe ari mu diaspora aba muri USA umuziki iki twakiri ndamuziko ari umuririmbyi kandi vraiment ni umuririmbyi yitwara kore atazosanga yishyize hejuru ahubwo ibikorwa byawe byo bimushyira hejuru yanatera imbere ahubwo hari hose respect mama Burundi Canje ndayishimiye ibintu bitatu muzi ndamuzimo cyane nuko nzi yuko ari mama Burundi abanzi yuko hirya no hino mu mashuri atandukanye agerageza agashika aho abanyeshuri bari kuko niyo banyura mu misi yigeze kuba kuri tesi hirya no hino ibyo bitandukanye n'umubyeyi nyene yari yaje kugira ikibazo nk'imiriza cyo kurwanya n'umubyeyi nyene urumva aragerageza kwitaho abana n'abashoboye kugira iki
hama rero aho nyene tukiri ngaho we rero tubandanije na career yawe ya music nk'ubu wewe nk'umuntu ashatse kugusapotinga support ya mbere umusaba ni iki? Ni amafaranga ni amafaranga aho je support ya mbere mva no sawa no mfasha nimba umuziki nkawusohora navyiyumvise mukonye n'abandi bo supportinga ku views ku majema hari yanye live yo nano kagira niyo kuma amafaranga support he yeah. Another thing uno musi domicile dans la vie quotidienne amafaranga yo kuja gukora umuziki ayiteze vraiment abuja mfise gukwiye ndabona ko nzoronka nyine duke niba DJ azobya ati wera dogo ko rukunuku ana ndabona byo azokwemera kara kunari mu supporting yene nkuko nsaba nimba ari nabo bafite support nyine ndayibasavye bagerageze vraiment genda akeneye gufasha ndakeneye gufasha vraiment kandi impano office sinifuza kwifisha ubusa idateje imbere igihugu cyacu. Amen. Ama rero Domi J dusa n'abariko basoza ikiyago cacu nakaye kajambo kagasumika rugoshe z'abariko baradukurikira twari kukurikirana kana babwiye tujya rero ikintu mbona je mbofasha nuko bazaba dukurana kisi cyane kabaho nyuma y'imisi mikeyi ndagihuza n'imbuga ya YouTube ni Domi J PN NK yeah Domi J PN NK abakunzi ba Menya N'ibi Média ure ari Domi J PN NK ya niho twari turi kumwe n'umunsi mu kiyago hamwe mpako twayaze byinshi bitandukanye tunizera rero yuko aho dushobora kugira urubuga rwa YouTube channel Kuva mwese ari kuzoshira link muri commentaire kugira ngo mubandanye mu mutima w'urukundo kuko muvyereka abandi ama stay tuned kuri Menya N'ibi Média.